abarundi bararose iyerekwa kuva kera narindi. Abarundi bavuga ngo Uburundi igihugu c'amata n'ubuki. Nta mu missionnaire yari bwaze ngo avuge ngo Imana ngo yavuze igihugu c'amata n'ubuki Kanahani. Uburundi abakera bonyene ne bacabona bati ni igihugu c'amata n'ubuki, bose bacabita Uburundi igihugu c'amata n'ubuki. Usomye muri Bibiliya igitabo cyo gusubira mu byagezwe Deuteronome ikigabane c'8 kuva ku murongo w'indwi gushaka ku 11 niho bavuga ingene igihugu c'amata n'ubuki cari kimeze, igihugu ca Kanahani bene Israeli bariko bajamwe. Ico gihugu ni igihugu ngo c'imisozi, ngo amazi ngo yiburuka mu mariba, ngo no mu mibande. Naye mu Burundi sivyo bihari. Ngo igihugu c'imisozi, Burundi si igihugu c'imisozi. Ngo igihugu kirimwo ubutare bwishi. Uburundi ntiburimwo ubutare bwishi. Ikigira gatatu nuko turi umwe. Haja kuronka ihanga ugasanga ni umwe, tuvuga ururimi rumwe. Murazi ubwo butunzi ngene bungana. Ururimi rumwe. Ugira ngo ni heshi n'ibihugu vyinshi usanga avuga ururimi rumwe. Usanga ururimi bavuga ari urwigano. Mugabo twebwe iyo Mana yaraduhaye turaba umwe.